haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Mwiriwe mwese abakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda rwa radiyo Haguruka. Turi kw'igenekerezo rya 22 Ntwarante 2022. Amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zikurikira. Abagikora umwuga batashoboye kuwuheba wo kugendesha amakinga, amapikipiki n'amabajaje mu gisagara ca Bujumbura uyu munsi bafise agahinda n'agahombo bidasanzwe kuko bataronka amafaranga nk'uko byahora. Iyo ngingo ikabikomeretsa n'abadandaza bashora canke barangurira mu masoko amwe yo mu gisagara ca Bujumbura kuko babura uko batwara ibidandazwa vyabo. Naho bose bashishikara gusaba leta gufuta iyo ngingo, abanyagihugu bobo babona ko igikenewe ari uguca mu nzira zose zishoboka bakikura ko leta ya CNDD-FDD bibaboheye amaboko imugongo. Ivyo vyose biruko mu gihe leta ya CNDD-FDD ivuga ko abatwara amapikipiki, amakinga n'amabajaji bashobora kuba bava ikuzimu bakaza kugonga abantu kugira begeranye amaraso baheze bayatware muri nyakuzimu. Bikaba bishikirizwa na Gerard Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka. Abanyagihugu bati nta ndongozi yatowe ishobora kubahuka ikabwira abayitoye ko ari abanyakuzimu. Ngo ni icemezo c'uko Gerard Daniel Ndabirabe atatowe n'abanyagihugu ngo abaserukire, ngo ahubwo aserukire inda yiwe n'umugambwe CNDD-FDD. Iyi ngingo nyene yo kubuza amapikipiki, amabajaji n'amakinga gutungirwa no kugendesherezwa mu kibanza kinini kigize igisagara ca Bujumbura ntibangamiye gusa abatari mu mugambwe CNDD-FDD, irabangamiye n'abari muri uwo mugambwe. Urongoye abakora umwuga wo gutwara ivyo vyuma avuga ko iyo ngingo ari incamugongo kuko imiryango myinshi igiye kubaho nabi cane. Abasanzwe bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bavunira akagohe abari muri uwo mugambwe ngo bakanure kuko bakurikiye ubwije mu kuja mu mugambwe indongozi zawo zitababaye ubuzima bw'abanyagihugu bato bato zishira imbere inda zazo gusa. Hari n'ayandi twabateguriye mu gisata c'amatongo n'indero bivugwa mu ntara ya Bururi, hamwe n'ayavugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi zanyurujwe kuw'Imana uheze mw'ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Kuri mikro ni Dondo Dieu Mbazumutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Gisrene Manirakiza. Iyi muriko murumviriza ni radiyo Haguruka. Radiyo Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Hanyuma nagira ngo mvuge nti burya ukuri kuragoye, ukuri kurababaza, ukuri kuratoneka, ukuri nukuri kuraremera, ariko abarundi twokwiga kwakira ukuri byodufasha. Bavuga bati buraca bugacana yandi atiri harabandi. Ibi uko biza biragenda urumva urambye uti barabivuga, baravyandika, barabishikiriza ntibikogwe, burya bizotinda bikogwe. Uravye mu gihugu biraboneka neza ko hari abantu mu mutwe w'iwabo hamaze kujamwo guhindura ibintu, tukava mu bintu twamye kuva kera tukaja ku rundi rwego rwo kubaka igihugu, tukava muri ibintu by'inyungu z'umuntu z'akagwi k'abantu, mu gifaransa no byita intérêt égoïste secteur, tukava mu bwishime ntihagire abantu baguma bibona ngo jewe umugambwe wanje ubwoko bwanje intara yanje oya
tukumva ko twese dutegerezwa kungana imbere y'amategeko hama tukareka kuba imbohe za kahise. Ubu aracyari muri iki gihugu aracyariho abantu tukiri imbohe za kahise, na cyane cyane bwa buhutu bwacu na bwa bututsi bwacu. Ndasubiye kubaramutsa. Agahinda n'agahombo ni kenshi ku bagendesha amapikipiki, amabajaji n'amakinga mu gihe babitwara badashobora gushika mu bibanza bahora bashikamwo mu gisagara ca Bujumbura. Abo banyagihugu babishikirije uyu munsi inyuma yo kubona ko atabakiriya baronka bunguruza mu gihe n'igitoro kibagora kuronka. Eka n'abadandaza bamwe bamwe bahora bifashisha ivyo vyuma ubu nabo nyene ntibagira ayo bacira n'ayo bamira. Naho bose baguma basaba leta kwisubirako, abategetsi bobo baramaze kumenyesha ko iyo ngingo ari umuti urura kandi utegerezwa kunyobwa. Abanyagihugu bavuga ko atakindi gikwiye gukorwa atari uguca mu nzira no mu vyatsi, bakikura ko leta ya CNDD-FDD ibaboheye amaboko imugongo. Inkuru na Abele Nzambimana. Abagendesha amapikipiki, amabajaji n'amakinga abatari bake bakorera mu gisagara ca Bujumbura barabunye agashambara basubira mu ntara bavukamo kuko babujijwe gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Ababuze uko bagira bakabandanya akazi n'inyuma y'iyo ngingo uherutse gushirwa mu ngiro, uyu munsi bafise agahinda n'agahombo bidasanzwe. Bamwe muri bo babwiye radio Haguruka ko kuva mu gitondo gushika isaha 7 z'umutaga baba bamaze kuronka niburi ibihumbi 15 ngo ariko iyo saha yageze bamaze kuronka ibihumbi 2 bitarenga. Basiguye ko atabakiriye baronka batwara mu turere barekuriwe. Ikivyunyura naco ngo n'ubukene bw'ibitoro. Ivyo biruko mu gihe bamwe mu badandaza bakorera canke barangura mu masoko amwe yo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko nabo nyene batorohewe no kwiyunguruza kubera iyo ngingo yafatiwe ivyo vyuma. Abo bose naho baguma basaba ko iyo ngingo yofutwa na leta. Abategetsi bari muri leta harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye eka n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe bahagaze ku ijambo rimwe rivuga yuko uwo muti naho urura abanyagihugu bategerezwa kuwunywa. Abanyagihugu bavuga ko atakiri gikwiye gukorwa n'abanyagihugu atari uguca mu nzira no mu vyatsi, bakwikura ko leta ya CNDD-FDD kuko ibaboheye amaboko imugongo. Leta y'u Burundi ngo yasanze abatwara amatukutuku hamwe n'amamoto ndetse n'amakinga bava ikuzimu. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe. Akaba yabivuze inyuma y'aho leta y'u Burundi isabiye bene ivyo vyuma kuvyandikisha. Muri iryo yandika leta ngo yasanze bamwe mu babigendesha batagira ivyangombwa bibaranga. Abanyagihugu nabo bene ivyo vyuma bakaba baguye mu gahundwe bumvise indongozi z'igihugu zivuga amajambo ateye isoni nk'uko kubo batwara. Leta ya CNDD-FDD ngo irakwiye kuva ku butegetsi ngo kuko igeze kure gushikaho ibona kwitwara abanyakuzimu. Inkuru na Alice Mukeshimana. Abarundi n'abarundikazi baraye baguye mu gahundwe n'imvugo z'indongozi z'igihugu zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe urongoye inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerard Ndabirabe yitwa ko aserukira abanyagihugu yavuze ko abatwara ivyuma vyakuwe mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura arivyo amatukutuku, amamoto n'amakinga bashobora kuba bava ikuzimu. Ni nyuma yaho leta y'u Burundi isabiye bene ivyo vyuma kuvyandikisha. Muri bo hacaboneka abatagira ivyangombwa bibaranga. Daniel Gerard Ndabirabe akaba yasavye abasenga gusenga cane ngo kuko leta yasanze ababitwara bashobora kuba bava ikuzimu ari nabo bagonga abantu kugira ngo baze baronka amaraso y'abantu batwara ikuzimu nyene. Dukurikirane umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerard Ndabirabe. Bagiye gufatwa bangana icyo badafite icyangombwa, kumbe bamwe bashobora kuba bava n'ikuzimu, none wewe woza gutwara mutwa twatugutugu nta byangombwa ufise ntaki wehera gusajya mu cyugonga abantu nayo maraso urumva bacha bayegeranya bajana hari ikuzimu. Ivyo ni bintu mu byitwararike. Yo mpamvu navuze ni musenge cyane hariya mu madini musenge cyane.
abo bagendesha ivyo vyuma na cane cane amamoto na za tukutuku bakaba bavuga ko igihugu c'u Burundi kitagira indongozi ngo kuko atamutegetsi akunda abatwara yo kubahuka kuvuga nabi abo aserukira byitwa ko bamutoye kubwabo ngo bigaragara neza ko Daniel Geraze Ndabirabe atatowe n'abanyagihugu mu mwaka wa 2020 ngo iyo bamutora ntiyari kubabwira ko ari abanyakuzimu dukurikire bamwe muri abo batwara ivyo vyuma amajwi yabo tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wabo. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaturuhishije burateye akabonge kubona twebwe twahora tugendesha ivyuma amakinga amapikipiki n'amabajaji ubwa mbere batubwiye ko atandero tugira ubu naho batubwiye ko twahora tuja mu kuzimu kuzana amamoto ngo kubwire twica abantu mutwumvire rino bara abategetsi n'abategetsi nyabaki bariko baratwara igihugu nyabaki nimba babona badashoboye gutwara ntibabisa bashoboye gutwara bitwarire bareke kuturya umutima bareke kudutwara baduhababura bareke kudufata nabi batwica nabi batubuza aho dusumira batubuza aho turonderera none bibaza ko tugiye kubaho nkande tugiye kuba bande bashaka gutwara igihugu kitarimwe abanyagihugu batubwire cyangwa batuvire mu gihugu ntituzobura badutwara yemwe nibara n'akamaramaza ku mutegetsi bitwa ko ari umukuru w'inama nshingamateka ngo yatowe n'abanyagihugu atubwira yuko tuva mu ikuzimu yatowe n'abanyakuzimu wewe ari mu ijoro ko atwita ko turi abanyakuzimu n'akamaramaza biragaragara neza ko uwo mugabo atari we twatoye kugira ngo aduserukire kuko niyo duserukira atwita abanyakuzimu nawe ari umuntu nk'abandi yotahura ko nawe ari umuntu nk'abandi atari mu ijuru yarakwiye gusonera abantu n'akamaramaza ahubwo ntiyatowe. Bamwe mu banyagihugu baganiye na radio Haguruka nabo nyene ntibagiye kure yabo batwara ivyo vyuma mu kuvuga ko Uburundi butagira indongozi ngo nibara kumva ko abatwara ivyuma bava ikuzimu kubera amasanganya yabaye ngo ahubwo izo ndongozi z'igihugu nizo ziva ikuzimu kuko zirirwa ziragandagura abantu amaraso akameneka kandi bikozwe navyo kubwa abanyagihugu ngo leta ya CNDD-FDD ngo yarikwe kuva ku butegetsi ngo kuko igeze kurira igiti kiturirwa mu kwita abanyakuzimu abanyagihugu vyitwa ko ziserukira. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ijanye n'ingingo ihagarika amakinga amatukutuku n'amamoto gusubira gushika mu gisagara hagati ca Bujumbura aho iyo ngingo yababaje n'abanywanyi bakomeye bo mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Jadon Zitunga arongoye abakora umwuga wo kunguruza abantu ku mamoto amenyesha ko iyo ngingo yaje ari nk'incamugongo ngo kuko abayifashe co kimwe n'abavuga ko bakoze icigwa catumye hafatwa iyo ngingo ngo batigeze bagira ico babaza abegwa nayo. Akaba yamenyesheje ko bagumye basaba ibiganiro vyotuma iyo ngingo ibanza kubangirwa ngo kuko ako kazi kari gatunze abantu benshi cane muri kino gihe ngo batazoronka ingene baba. Bamwe mu batavuga rumwe na CNDD-FDD bavunira akagohe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuza barakanura bakabona. Inkuru na Jeannette Kamikazi. Jadon Zitunga n'umunywanyi akomeye w'umugambwe CNDD-FDD akaba kandi arongoye ishirahamwe ry'abakora umwuga wo kunguruza abantu ku mamoto kuri uyu wa gatandatu ari mu kiganiro Imvo n'Imvano gica ku radio y'abongereza BBC nawe nyene yari afise umwiheburo nk'uko abandi banyagihugu bari mu mwiheburo kubw'iyo ngingo akaba yagize ati twebwe twamye dusaba ibiganiro kandi kuko uwo mwuga warutunze abantu benshi ati nico gituma twagumye dusaba ko hobanza kuba ibiganiro nk'uko yavyivugiye. Tumukurikire amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'abongereza BBC. Twebwe iryo jambo twararyumvise n'izo ngingo zafashwe turazumva ariko ntizaje duhumuriza naho dusanzwe turongoye kuko twamye tuvuga yuko iyo ngingo yamye yafashwe mugabo ico gihe abatekinisiye ijya komite tekinike
ntiyigeze iraba bo vyega haba abantu biyunguruza haba bene ivyo vyuma hamwe n'abantu nzeye n'abasanzwe bayikoresha ndetse natwe dusanzwe hamwe amatohoza yabaye kubera bagize ayo z'amasanganya bararavye neza barekanye neza yuko imiduga ari yagize amasanganya menshi gusumba amamoto n'amabajaji twebwe twamye dusaba yuko hoba ibiganiro kuko mu bisanzwe amasanganya ntawo bigiharaba mugabo twebwe twamye dusaba yuko iyo ngingo yoba iratenyenya. Uwo nawe nyene ari mu begereye umugambwe CNDD-FDD ararira akabogoza ati ingingo ije kunyura n'akariho ati ubuzima bwarazimvye ati abantu ntibazoronka ingene biyunguruza ati kandi n'ingingo izozana ingorane nyinshi ati nico gituma n'uyu munsi tugisaba leta y'u Burundi kubanza gutenyenya kuri iyo ngingo. N'ubu nyene twongere dukurikire Jadon Zitunga arongoye ishirahamwe ryo kunguruza abantu bakoresheje amamoto. Twebwe twamye dusaba yuko hoba ibiganiro kuko mu bisanzwe amasanganya ntawo bigiharaba mugabo twebwe twamye dusaba yuko iyo ngingo yoba iratenyenya kubera yuko uyu mwuga warasanzwe utunze abantu benshi nk'uko mubizi hariho abashoboye kuyiga hama baraheza akazi ntibakaronka rero bari basanzwe biyungunganya mu vyo kunguruza abantu ku mapikipiki bakaronka udufaranga bakagendamwo amabajaje bagakora hariho n'abandi imiryango baba bafashe nk'abaperezida muri leta kugira ngo bashobore kwiyungunganya kuri ico bibazo k'ubuzima bw'ubugoyi abo bose rero kino munsi nibabona ukuntu bagiye kubaho n'ukuntu bazobandanya bakorana igiciro cyuma mu musanzwe mwumva ko atari nabikeyi kandi n'ikindi kibazo nuko mu makarite nta mabisi arasanzwe agenda yunguruza abantu ivyo ikibazo n'abari mu kuyunguruza baba abantu bato bato tujya tuntu baza gusuma baja kwa muganga gutyo. Bamwe mu banyagihugu basanzwe bari mu yindi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bavunira akagohe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuza barakanura ngo bakabona ngo nta kuntu bari bakwiye kubandanya biruka inyuma y'uwo mugambwe uri kurabakorera amahano wongera ubacuranguza nk'uko uri kurabikora ngo aho kubandanya biruka inyuma y'uwo mugambwe ngo bari bakwiye kwifatanya n'abandi barundi mu kwiyamiriza no mu gukora ibishoboka byose ngo kugira basezerere iyo ntwaro nk'uko yabitwiganiye. Hari abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bidogera ishirahamwe Sokodepane rihurikiyemwo abashingamateka ba CNDD-FDD ritwagwa n'umushingamateka Suguru Olivier ngo ko muri kino gihe ryakoresheje igikenye mu kubanyaga amatongo yabo bamwe bari bayahawe na leta abandi bari bayiguriye muri kino gihe ngo iryo shirahamwe akaba ariryo ririma ayo matongo yabo. Abo banyagihugu ngo nako batagize mu kwitura ubutungane ngo kuko baraburanije leta kabiri kose kandi ngo batako baratsinda ngo mbera n'imanza ziraba ntabanduka yamara ngo ubu barabuze ayo bacira n'ayo bamira kuko batigeze basubizwa ayo matongo. Inkuru na Mberamihigo Jean-Marie. Naho bikivugirwa mu n'amatama biriko biribonekeza ko umugambwe CNDD-FDD ufise umugambi wo kunyaga abarundi ivyo bikaba bibonekera mu biriko biribonekeza hirya no hino aho hari abategetsi kuva ku mukuru w'igihugu batanguye kumenyesha ko abafise amatongo batarima ko bazoyakwa agasubira mu minwe ya leta. Si umukuru w'igihugu gusa eka n'amashirahamwe akukira umugambwe CNDD-FDD nayo nyene ari muri iyo nzira yo kunyaga amatongo y'abanyagihugu nk'uko biriko biribonekeza. Ivyo rero bikaba vyarashikiye abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi aho ishirahamwe Sokodepane rihurikiyemwo abashingamateka ba CNDD-FDD ritwagwa na Honorable Olivier Suguru byabanyaze amatongo yabo muri kino gihe akaba aribo bayirimira ku gikenye nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu. Ayo matongo ngo bamwe bari bayahawe na leta ngo abandi nabo nayo bari biguriye nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu ngo igihe umukuru w'igihugu yatanguza umwaka w'uburimyi w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022 ku itariki 16 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2021 abo bashinga amateka nabo baciye birukanga kurandagura igitara c'imikaratusi cyari kimaze imyaka 27 gitewe bongera basambura inzu yari yubatswe mu bikoresho bikomeye ngo bongera barandagura n'ibiti vy'ivyamwa bitandukanye ubwatsi bw'ibitungwa n'ibindi abanyagihugu ngo nako batagize mu kwitura ubutungane ngo kuko baraburanije leta kabiri
kose kandi ngo batako baratsinda ngo mbere n'imanza ziraba ntabanduka yamara ngo ubu barabuze ayo bacira n'ayo bamira ngo kuko batigeze basubizwa ayo matongo bamwe muri abo bene ayo matongo ngo muri izo manza zabahuza na leta kabiri kose barazitsinze imanza ziraba ntabanduka ubu barabuze ayo bacira n'ayo bamira ngo kuko batigeze basubizwa ayo matongo bakaba bari mu gahinda n'umubabaro batagira uwo bari buririre ngo kuko n'umukuru w'igihugu boririye nawe nyene ico kibazo ngo asanzwe akizi yamara ngo nta kintu na kimwe ariko arabafasha. Tumira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Haguruka abarundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humura igihugu ciza gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na Inabeza. Umugambwe APDR ubona ko ingingo yo gutegeka abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi kurima ahantu hose hatarimwe bitajanye n'ingingo y'igihugu kuko ihohotera uburenganzira bw'ababa muri iyo ntara. Ivyo bishikirizwa n'uburongoye umugambwe APDR aho abona ko abanyagihugu bari bakwiye guhabwa n'imiburiburi ikiringo c'imyaka 2 kugira ngo iyo ngingo ishoboke. Bamwe mu banyagihugu twaganiriye bakavuga ko intwaro ya CNDD-FDD yamirangwa no gufata ingingo za gihutihuti itagishije inama abo vyerekeye. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu mugambwe APDR bamenyesha ko bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo gushira imbere igisata c'uburimyi mu ntumbero yo kugwanya inzara mu gihugu, ariko naho biruko gutegeka abanyagihugu kurima amatongo yabo ngo nukubahohotera na rijya batabanje guteguzwa. Afatiye kwitangazo riherutse gusohorwa na buramatari w'intara ya Bururi Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR ashikiriza ko iyo ngendo yaka umwidegemvyo abanyagihugu. Amajwi y'umukuru w'umugambwe APDR tukaba tuyakesha Radio Bonesha FM. Umugambi wa APDR turashima ingingo nyene icubahiro yo gushira imbere uburimyi kugira ngo abantu baronke ifungurwa, abantu baronke ibijabuka no kurirya n'ibintu byiza cyane no gusaba ko ahantu hose hatarimo kugira ngo bashobore kurima. Rero twaboneye iryo ngingo y'umuramatari w'intara Bururi twebwe mbere yarutangaje cyane turazi uko yanditse kuko hijanye kumbura intumbero y'igihugu ivuga yuko abarundi bose bo kwidegembya mu burenganzira bwabo no mu tuntu twabo mu bwoko yarengetse urugero. Kubwo munyepolitike icyumviro cari ciza ariko abanyagihugu ngo bari kuronswa n'imiburiburi ikiringo c'imyaka 2 kugira ngo bitegure. Ikindi avuga ngo nuko abadashoboye kurima ayo matongo boyakodesha aho kwigarurirwa na leta. Mugambwe icyumviro cyari ciza yuko abantu borima hajya hano tarima hari inshinge ariko kuvuga yuko mu kwezi kwa gatandatu mu mezi 3 yonyene abantu baraza kwisuganya natwe dusaba mugambwe wa APDR yuko hoba ihimiriza ko bo bikora bakabahereza imyaka 2 cyangwa imyaka 3 bivuga ko bahamaze kurima mbere bagaca
tugaca babasaba yuko batabishoboye boreka amakoperative bashoboye akabakotera kuko kuko natunga bafise ku burenganzira hama rero agaca bavuga ati utemeye kuririma canke kurikotesha ubu arashobora guhanwa muri ibi canke biriya bavuga ko bunyaga abantu n'irya imvugo nziza kandi badakata n'ingendo nziza ya leta. Gabriel Banza Witonde asaba umukuru w'igihugu ko mu gihe hafashwe itegeko hoca hafatwa n'izindi ngingo mperekeza zotuma abanyagihugu boroherwa. Turasaba umukuru w'igihugu berekane ugushaka n'ihinduka rikomeye kuko gushika munsi turabona amashini yo kurima yinjiye mu gihugu gushika munsi turabona imifurege y'amazi iri kirubako bijyanye n'ubugihugu kugira abantu bandanye bavomera guhimeza gusa n'ibihagije muri afatwe n'izindi ngamba zikomakomeye zotuma abantu boroherwa. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD yamiyangwa no gufata ingingo za gihutihuti itabanje kugisha inama abo vyerekeye. Tukiri muri iyo ntara nyene ya Bururi mu buyobozi bw'indero bwa komine n'intara ya Bururi abanyeshure barenga 45 nibo bahevye ishure mu gice ca mbere c'uyu mwaka wa 2021 ushira 2022. Ivyo biremezwa na Richard Hatungimana ajejwe ivy'indero muri komine Bururi. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba ko mu myaka iri imbere hashobora kwibonekeza ikena ry'incabwenge mu gihugu bivuye ku ntwaro ya CNDD-FDD ataco yitayeho ngo kuko ubukene buzura inzara kenshi nibwo butuma abana baheba amashuri. Inkuru twateguriwe na Keza Marvela. Ibiharuro dukesha ubuyobozi bw'indero muri komine n'intara ya Bururi, Richard Hatungimana avuga ko abigemendwi batwaye inda z'indaro 3 bagwaye 13 bahevye kubera ubukene n'abandi 25 batavuze impamvu zatumye baheba ishuri. Nayo mu kigo kijejwe iterambere n'imibano CFDC mu ntara ya Bururi kirongowe na Jeannette Minani bavuga ko ibice 50% aribo baheba amashuri bivuye ku mabi afatiye ku gitsina ngo ariko bakora ibishoboka mu guhimiriza abigeme ngo baze barubahuka kuvuga amabi afatiye ku gitsina abashikira haba mu mashuri haba mu kibano eka n'ahandi. Ivyo biruko bimugiye mu mwaka weze hahevye abanyeshure barenga 230 bivuye ku mvo zitandukanye. Muri abo abahevye kubera ubukene bashika kuri 27, 12 kubera gutwara inda z'indaro, 44 kubera ingwara, nayo 150 nibo batabashije kuvuga icateye guheba amashuri. Richard Hatungimana arongoye ivy'indero muri komine Bururi asaba abajejwe intwaro muri komine ya Bururi kuba maso babonye hari inyifato mbi yadutse mu miyabaga babishikirize hakiri kare babikurikirane ngo cyane ko umwarimu canke umuyobozi w'ishure abana bamaze kuva ku ishuri atabakibaraba. Yamara abavyeyi baganiriye n'uruganda rwa Radio Haguruka bavuga ko igitera abana guheba amashure ahanini ari ubukene butagira izina buri mu gihugu ngo nayo abana babigeme bahendeshwa amafaranga ngo kuko iwabo baba ari bakene ngo ikibabaje kigatera agahinda abo bavyeyi nuko abigeme baheba ishure kubera inda z'indaro abazibatera atari abana bangana ngo aho usanga mu bazibatera harimwo abarezi n'abandi bari mu buyobozi bw'igihugu ariko ntibahanwe. Abo bavyeyi ngo bafise impungenge ko leta ya CNDD-FDD nitavaho mu maguru masha izosiga igihugu ari umuyonga mu bisata vyose. Basaba abarundi kwikurako leta itarikikiza igihugu n'abanyagihugu. Amakuru yacu tuyarangirize kuyavugwa mu gisata c'impunzi. Impunzi z'abarundi zigera kuri 4 ziri mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi ca Tanzania nizo zahagaritswe n'igipolisi c'ico gihugu ku munsi w'Imana zurizwa imodoka yo mu bwoko bwa pick-up igipolisi. Imvo z'iryo fatwa co kimwe n'ikibanza izo mpunzi zatwawemwo bikaba bitaramenyekana gushika ubu. Izindi mpunzi zikaba zikeka imvu za politike ko arizo ziri nyuma y'iryo fatwa. Inshuti n'abagenzi babo bafashwe bafise ubwoba ko
boba bishwe ngo kuko atagakuru bafise kababo. Basaba leta ya Tanzania hamwe n'ishirahamwe rijejwe ibibazo vy'impunzi kw'isi HCR ko izo mpunzi zafashwe zokingirwa ntizicwe. Inkuru na Eric Kwizera. Nkuko amakuru dukura mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi ca Tanzania abivuga, imbere y'uko izo mpunzi zine z'abagabo zifatwa habanje kuba uruja n'uruza rw'imodoka y'igipolisi ca Tanzania ikorera urwego rw'iperereza ry'ico gihugu. Abo bafashwe bazwi ku mazina ya Ndayishimiye Leonard, niyo mwungere Elfaze na Kirutimana Frederic hamwe n'uwundi azwi ku itazirano rya Esaya. Bose baciye burizwa imodoka mu bwoko bwa pick-up yera, bivugwa ko ari iperereza rya Tanzania, ikaba yarimwo n'abakorera urwego rw'iperereza rw'ico gihugu nyene. Nkuko bivugwa n'izindi mpunzi zaho Nyarugusu, bavuga ko imodoka yabatwaye yari ifise imparatizi dasa. Ku ruhande rw'imbere rw'iyo modokari hari ibiharuro amajana 332, ku rundi ruhande rw'inyuma naho hari ibiharuro amajana 87. Iyo modoka ikaba ikorera urwego rw'iperereza rw'ico gihugu. Bene kubura irengero ry'ababo babwiye radio Haguruka ko yabafasha gusemerera kugira ababo ntibicwe canke ngo ntibahave bajanwa mu gihugu baje bahunga umutekano muke warangwa mu gihugu c'u Burundi. Ivyo akaba bivuga ngo kuko barondeje mu bushu bwose ngo muri ako karere bafatiwemwo ka Nyarugusu barabura. Impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ca Tanzania zisaba ishirahamwe rijejwe ibibazo vy'impunzi kw'isi HCR hamwe n'abagira neza bakorera mu gisata co kurwanya agateka kazina muntu hamwe na leta ya Tanzania kubafasha kurondera izo mpunzi z'abarundi zaburiwe irengero muri iyo myaka irangiye bari muri ubwo buzima bw'ubuhunzi. Mwomenya ko impunzi zimaze kuburirwa irengero muri ico gihugu ca Tanzania ko zigera kwijana. Hakaba hatungwa gatoke leta ya Tanzania hamwe na TANZANIA-DFDD muri iyo kambi ya Nyarugusu. Ubu hari impunzi z'abarundi bagera ku 50 bahunze igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 biturutse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye. Amakuru twabateguriye naha arangiriye. Ndashimiye n'uruganda rwa radio Haguruka rwayatororokanije hamwe na Justin Manirakiza yatumye amajwi ashobora kubashikira. Imana ibandanye kubarenda, musigara amahoro na gahwane naho ubutaha. Bagomba kurya ibyo batariye, bagomba kugeza ubwo batabije, bakama bagura indari muri amaboko, kurenga kukabuka icengera, inda zabo z'amazishonje ntizigera zihaga, inda zabo z'amazishonje ntizigera zihaga. Bama bagomba kwiyambika izera, kumva imbere aramabingira, bama bagomba kwiyambika izera, kumva imbere aramabingira. Watch them, bama bagomba kwiyambika izera, kumva imbere aramabingira. Haguruke Barundi. Haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka